Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu yose aho iherereye. Reka nongere kandi kwipfuriza isabato nziza abasanzwe bayemera kuko turi ku munsi w'isabato igenekezo rya 23 Yesu kwezi n'ukumunani. Nshimye kuza kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi mu bisanzwe biriko biravugwa bien sûr ku butaka bwa Kongo. Bibaye ngombwa yuko mfata kano kanya hari akazuba mugabo muranyihanganira se namwe tabimeze neza kugira ngo dushoboye kuganira ku kiganiro na senteze gato yangiye kugira ku kiganiro abantu benshi mwa mundungikira n'umunyarwanda bien sûr mugabo atari mu gihugu cy'u Rwanda yakoze aho yerekanye yuko ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi ririko rirakoreshwa naryo muri izi ntambara zisanzwe ziko zirabera ku butaka bwa Kongo zatangujwe bien sûr n'igihugu cy'u Rwanda aho igisirikare cyabo bien sûr RDF catanguje intambara muri Kongo kikaguma gihindagura intumbero zitumye ziba ziri muri Kongo. Ariko imbere yuko tuza kuganira kuri point yavuze yuko ishingiro ry'abadventiste b'umunsi w'indwi byabaye impliqué muri izi ntambara, nagomba kwanza nibutse cyangwa se menyesha abadukurikirana yuko intambara muri Kongo zikomeje gusutama haba muri Nord Kivu canke muri Sud Kivu. Ku munsi wejo aho bita muri Nzibira barashoboye gukorora indege zimwe zitagira abapilote drone y'inyeshamba za RDF zariko zirakoresha mu kurasa ku birindiro by'abawazarendo hamwe na FRDC bien sûr na FDN. Bio ndege kabisa yarakorowe, ndazi ko benshi muri mwebwe mwashoboye kubona amafoto n'amavideo yaho iyo drone yashoboye gukoroka, kandi iyo drone imaze gukoroka byace biba bicane gose kuko haraguye novuga inyeshamba za RDF nabo basanzwe ariko barafashanya urugamba batari bake ndetse n'ibigwanisho bitari bike byarashoboye kwigarurirwa n'abawazarendo hamwe na FRDC. Hamwe n'ivyo kandi reka dusimbire muri Sud Kivu aho biriko biravugangwa neza yuko izinyeshamba za RDF zishobora kuba zamaze kwigarurira novuga Rubero centre. Nta makuru y'imvaho ndaronka ariko ndiko ndabona ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye hamwe n'abandi bariko barabivuga ko ndetse na mantene yanje hari yaravuga yuko hari intambara ziremereye mugabo bobo nta confirmation yuko barashobora kwigarurira Rubero centre. Kimwe gusa nuko ico nzi coco abariko barahagwanira M23 niyo ifise inguvu nyinshi gusumba kubera ko abawazarendo ntabwo bari mieux position hajya muri Rubero centre. Bivuze ko rero intambara igikomeje gusutama hano ku butaka bwa Kongo kuko ibiganiro byabereye muri Qatar canke n'ibyabere muri Amerika nta kintu na kimwe biriko biratanga canke se biriko biraprometa kugira ngo twe kwizera yuko amahoro ashobora kuyoboneka no ku butaka bwa Kongo biciye mu nzira y'ibiganiro atamaraso akomeje guseseka. So reka rero tugaruke kandi kuri iyi nkuru natanguriye ko aho bamwe n'abandi mukomeza kundungikira akavideo k'igitangazamakuru cavuze yuko ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi naryo ryamaze kwiyimplika muri zi ntambara ziriko zirabera muri Kongo, aho bamwe n'abandi bariko bavuga yuko cyane byagaragaye muri Congo Brazzaville yuko ngo Église Adventiste du 7e jour yoba iriko irafasha recrutement inyeshamba za RDF. So kugira ngo ndabyinjiremo neza ni mu nkundire murabe kano kavideo ndabashira no ku ruhande mwumva ingene uyu mugabo yabivuze hama nanje ndaza kugira ico ndabivuze ko mu kandi kanya kari imbere. Mfite amakuru muri Tanzania murabyiteho mubyiteho cyangwa mubireke nuko ari umutwe ugiye kuvuka Tanzania w'abatanzania uvuga ko ari abarobert ushaka guhirika ishyaka CCM, ariko ni babandi batorerwa mu Rwanda bamwe birukanwe uyu munsi muzi ko kirimo cy'itanzania barakizi bazitwere neza bavuga ko nyine ari abatanzania bavugiye muri Tanzania. Ubwo rero abatanzania mwitegure ako gatsiko k'amabandi kaje kandi kamaze kubitegura. Ubwo rero ndumva ibyo bitabatunguye.
izi mpunzi bakomeje gushakiramo abantu rero ntabwo ari mu mpunzi gusa, namaze kumenya ko ahitwa mu abadivantisite b'umunsi wa karindwi nabo bakomeje gukoreshwa. Abadivantisite FPR yinjiyemo, ubu tuvugana abadivantisite muri Congo Brazzaville n'ahandi hose bari FPR yamaze kubacengeramo, niho iri kugira gute, iri gukura urubyiruko, iri mobiliza ikarutwara aha mu badivantisite. Ubwo rero abadivantisite aho bari, ntekereza ko ayo makuru nayahawe n'umuntu wizewe ko biri mu badivantisite nabo ko batangiye kwinjira mu mitwe, ariko FPR iri kubakoresha muri ayo madini, cyane cyane mu mpunzi bagiye bahungiramo mu bihugu barimo za Brazzaville. Ngira ngo mwese mwumvise ivyo uyu mutangazamakuru cyangwa umwita umusesanguzi, kuko nabyo arabikora, aheje gushikiriza, aho yerekanye yuko ngo n'ishengero Adventiste ry'umunsi w'indwi ryamaze kudomwa ku rutoki mu biriko cyangwa se mu migwi kirafasha zino nyeshamba za RDF kugira amahokritema y'ingabo baza gushira ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu ca Kongo, kugira ngo bikunde yuko bashobora kuba boshika ku ntego zabo. Ariko kandi ibi ishengero Adventiste du 7e jour rije kuvugwamwo inyuma yaho havuzwe na Eglise Catholique hano nyine ku butaka bwa Kongo bien sûr, ariko kandi haravuzwe n'andi mashinga atandukanye yoba yaragize ico ariko arakora kugira ngo bafashe zino nyeshamba za RDF. So ndazi ko benshi mwandungikiye tuno tu video, ndazi ko nta nandi baza kutundungikira, kubera ko kumbure muzi yuko n'abandi mu Adventiste umunsi w'indwi nshaka kugira ico nshobora kwa nogira ico ndabivuzeko. Abasasanguzi benshi baramaze kwerekana yuko abazungu batuzanyemwo aya mashengero kumvo nyinshi zitandukanye. Ndagomba ngira ico mvuze mugabo umuntu ahure neza, nimba ishengero ubwaryo ryera ari geranda, nimba ishengero ndashaka ndavuge mu ndimi nyinshi kugira ngo mwese muze kuntahura, ari geranda ari ritagatifu, nimba ishengero riri saint riri holy, ntabwo rishobora gucafuzwa cyangwa se ntabwo rishobora kwambugwa ubweranda bwaryo ngo nuko abizera b'iryo shengero bagiye kubiri n'iby'iryo shengero gizira, ndavuga doctrine yaryo, cyangwa ngo nuko abarongozi b'iryo shengero bashoboye kuba bokora amafuta mwamwe ngo bishobore kuba byotuma ishengero ryambugwa ubweranda. Aha ndagomba ndabibutse yuko umwami Leopold II yaravuze amajambo akomeye cyane gose, aho yavuze yuko ngo barungitse abamissionnaire muri Afrika kugira ngo bashobore kwampoisona nureza Afrique mu mutwe, nukuvuga baturoge mu mutwe kabisa, abatwice. Abandi nabo bakavuga ngo abazungu ngo baje batuzaniye Bible kugira ngo nabo badutware rususore yacu. Aha siho nje guhagarara cyane gose, ubundi aho nje guhagarara musanzwe muzi ko twebwe tuvuga cyane kubijanye n'imirongo y'urugamba kubiriko bibera hano ku butaka bwa Kongo, ndetse n'ingaruka mbi ziriko zigarukiza zibonekeza kubwiza intambara zatangujwe muri Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo noza ngaha ngo mparire yuko ishengero Adventiste du 7e jour cyangwa ngo ishengero Catholique cyangwa andi mashengero yari yose ngo yuko atwariko arafasha zino nyeshamba za RDF gushika ku ntego zabo. Aha n'abatabizi nabamenyesha yuko izi nyeshamba nyine za RDF FPR inkotanyi kugira ngo bashobore kuba boshika ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, amwe mu ma strategie menshi bakoresheje baraciye mu nzira za Eglise, no kuvuga bakadiringa n'abakuru b'amashengero kugira ngo bategura ibikorane, kujya murabona ama Eglise ategura ibikorane, bagatumira aba evangeliste baje bava hanze y'igihugu. Ibi FPR barabikoze, bakoye n'ama Eglise yari en place, bagategura ibikorane hama bakaza baje mu bikorane, mugabo bobo barafise objectif yo kugira gute yo kwinjiza ama munition, inkoho, ibigwanisho bitandukanye. Ibi byarakozwe cyane hano mu gihugu
cy'u Rwanda kugira ngo FPR ishobore kuba yogira iki yoshika ku butegetsi. Si no mu Rwanda gusa, ni ibihugu bitandukanye twagenda tubona aho abakozi b'Imana bagenda bagiye kuvuga ijambo ry'Imana, baraba bagasanga amavarize yabo, amasakoshi batwaye arimwe ibigwanisho bitandukanye. Rero ntabwo ari gitangaza kumva yuko Église Adventiste du 7e jour cyangwa Église catholique, pourquoi pas même les églises pentecôte n'andi atandukanye, boba bariko baraja muri uyu mugambi yo kugira ngo bafashe zino nyeshamba za RDF gushika ku ndoto zabo. Nta nubwo mu by'ukuri novuga yo bari ntama yuri inzu, ukubera yuko turazi neza yuko uyu mugambi uri kurakoreka muri Kongo mu by'ukuri ntabwo ari projet y'u Rwanda. No, u Rwanda ruriko rurashira mu ngiro projet z'abazungu. Ibi nta utabizi yuko ibihugu vya Burayi vya Amerika aribyo byateguye izi ntambara ziko z'agasakisaki ziguma ziba muri Kongo. Mugabo kugira ngo bashobore gushika ku ntego bategerezwa kurondera ibihugu by'abirabura bakorana navyo. Ibi rero twabyerekanye inshuro nyinshi yuko u Rwanda ari rwo rwashoboye novuga kuba manipulable, rurakorana nabo, rero ari rwo riko rashitsa imigambi yabo muri Kongo. Rero kumva yuko bano bazungu boba bariko barakorana n'amashengero, reka ndagashire ko yabo, kuko Église Adventiste du 7e jour ntabwo ari Église locale, ni Église internationale. Bafise icicaro muri Amerika. Les églises l'Église catholique ntabwo ari Église locale, Église Pentecôte n'ayandi mashengero menshi cyane gose. Rero kumva yuko bariko bakorana cyangwa se babaye impliqué muri uyu mugambi, ahubwo mbere novuga ko bari baranatebye, kuko abazungu cyangwa se aba bazungu bakoresha igihugu cy'u Rwanda, chez eux tous les coups sont permis. Ni kuvuga baraplanifia do A à Z, ni kuvuga baragira plan A, plan B, plan C gushaka kuri Z. So rero nimba amaplan yose yaramaze kwanka, bategeza kwiyumvira andi maplan bakoresha. Rero handashaka yuko mwumva yuko atari ntama yuri inzu kuba Église Adventiste du 7e jour yoba yakoreshejwe cyangwa se bikirakoreshwa muri uyu mugambi ndawite mubisha. Ariko kandi uko byo biriko biragenda kose ntabwo byambura ubweranda Église isanzwe ifise, nimba isanzwe ari Église nyeranda. Ibi ntabwo bijyambura ubweranda bwayo. Ariko kandi reka nce ngigwa ko mvuga kano kantu, ni byiza yuko aya mashengero ari mu bihugu bitandukanye agomba gukorana ubutegetsi bw'ibihugu, bukamenya cyangwa se bukiyemplika mu by'aya mashengero, kubera yuko iyo batabyemplitsemwo baza gusanga ahubwo aya ma Église yaje ariko arakoreshwa n'umwasi. Ibi ntabwo noreka kubivuga, kubera yuko murabona ama Église menshi mu Rwanda yarugawe, aho abanyarwanda benshi bavuga yuko Kagame yoba yakoreshejwe na shetani, yoba intumwa ya shetani kugira ngo ashobore kuba yo kugara ajya mu Église ngana kuriya kose. Ariko kandi kwereka imutiyumvira yuko ibara aramwe mu Église yanse kugendera ku murongo wa FPR Inkotanyi, kwereka imutavyumvira, kwereka imutibaze yuko ibara ama Église yoba yashatse kumanipira comme il veut, hama ama Église akabyanga. So ibi ni bimwe mu bintu tutoza turihutira cyane kuvugira hejuru, kubera yuko ni ibintu bisaba amatohoza atandukanye kandi y'uburyo bwimbitse. Ikibabaje nuko n'ababa bafise ukuri kwibi biba biriko biraba ahatandukanye, usanga uko kuri bakwibikamwe badashaka kugushira ahabona. So rero ndagomba kugira ikindi kintu mvuze gihambaye cyane kuri Église catholique na Église Adventiste. Ni nka message ngiye gutanga ku bihugu bitandukanye bisanzwe bikoreramo aya ma Église. N'ama Église y'aba missionnaire, n'ama Église afise une popularité cyane cyane hano muri East Africa, nko mu Rwanda Église Adventiste bafise igitigiri nyamushi cyane gose, meme no mu Burundi, wanashaka no muri Kongo ni benshi cyane gose. N'ama Église afise ugwaruka novuga ruri dynamique kandi ruri bien discipliné et bien éduqué. Meme na catholique tubana abaskuti, tubana abasaveri. Aya n'ama Église mu by'ukuri nkamwe ishengero nako plutôt igihugu
kidashoboye kuba cokorana n'aya madini, n'amadini mu by'ukuri ashobora kuba yokoreshwa n'umwanzi. Nkamwe igihugu cyangwa se ibihugu bitoshobora kuba byokorana n'aya madini, kuko n'amadini afise urwaruka ruba ruri bien éduqué, wanashaka mu myimenyerezo ngororamubiri. Muri Eglise Adventiste hariyo abo bita GA Jeunesse Adventiste, muri Catholique hariyo aba Xavier, hariyo nako aba Saveri, hariho abaskuti n'indi mihari bitandukanye. Aba rero nkahamwe ibihugu byo kwifashisha runo rwaruka kugira ngo barabe neza yuko muri bo harimwo akarangamutima, ni ikibazo cyo gikomeye cyane gose. Ariko nkahamwe muri runo rwaruka goba ruri trained mu byo gukundishwa igihugu nka kujya bakundishwa iby'idini ryabo, wosanga runo rwaruka ruje kuba novuga très bénéfique ku bihugu byabo, ruje kuba novuga umugisha, kujya babera umugisha idini ryabo ni nako bobera umugisha ibihugu byabo. N'urwaruka ubwa mbere rusanzwe ruba rufise muri bo ikibagera, kubera ko hejuru y'imyimenyerezo ngororamubiri barigishwa amateka y'isi, barigishwa amateka novuga biblique. Rero haciye hiyongera ko cyane gose ico gukundishwa igihugu, kujya baba baza amateka y'isi bakamenya n'amateka novuga special y'ibihugu byabo, bagaca bavyongeramwo no kuba bokundishwa igihugu. Ndahamya neza yuko rujya rwaruka rushobora kuba goba igikoresho ibihugu bikoresha kugira ngo bashobore kuba bokwega urundi rwaruka rutari muri ajya madini, kugira ngo bashobore kuba nuvuga boja ku murongo wo kuba bo kwiyumvamo cyane ibihugu byabo bitandukanye. So kino kiganiro ntabwo nshimye ko kiba kirekire, ni ikiganiro wanashaka ntateguye, nari nshimye ko nogira kapere kwera ko abantu benshi mwagumye mundungikira kajya ka video naberetse kujya mu tangazamakuru w'umunyarwanda. Mu by'ukuri ntabwo nobiharira, ndabisubiremwo, ntabwo nobiharira, usimye ko atana fact nimwe yatanze yerekana ko byo barukuri. Mugabo nari nsanzwe ndabizi yuko FPR inkotanyi kugira ngo ushobore kubashika ku butegetsi yarakoresheje amayeri nkajya. Turabizi no mu bindi bigo bitandukanye, ntashimye kudoma ku rutoki. Rero niyo mpamvu nshimye kugira ico nshikirije. Ubwo reka ndabashimire rero mwebwe mwese mwashoboye gufata umwanya wanyu kugira ngo mukurikirane kino kiganiro. Turacari mu masaha meze y'isabato, ama connection yakunda, ndazi ko kiganiro kiza kuja ku rubuga isabato itararangira, ariko kandi nyuma y'isabato turaza gusubira guhurira mu bindi biganiro bitandukanye. Reka ndababwire nti mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.